umuntu nyimba afise amafaranga usanga umukobwa aje kumukundira ayo mafaranga ata amafaranga afise usanga aje kumukunda kubera ata amafaranga afise nawe ukacukunda ufise amafaranga ukacukunda ufise amafaranga je nta mukobwa w'umunyamafaranga nokunda kubera amahera agenda yifitiye oya niho ucumenya ko gukunda urukundo rwa frère kubera ko ya mahera urayafise nawe arayafise urazi je abakobwa benshi barakunda kunyihenda yego anyway reka tugaruke uvuze ko utamukunda umukobwa ukunda bon je mushaka tawurabona muga tumaze imisi tubona ku mbuga zitandukanye hasirikira ibintu kuri mu rukundo na Mimi Mihaye twaba tuzi ko Mimi Mihaye amaze igihe kirekire nawe atamukunze afise rega shabiga ibintu byiza nuko nyene cyane bo benshi mwe imisi bariko bavyumvira ko bitari gute Mimi Mireje ntabwo turi mu rukundo umuntu aganywa umutima wawe nyene habaye iki urumva ni icizere nyereka ari gihe nyene nyereka yuko nawe uri umuntu mwiza nanje nkahita ndakubona ko uri umuntu mwiza nanje nkahita n'abagenzi benshi none bafani bose s'abajama banje bafani bose n'abagenzi je ndi mu rukundo donc bisigura ngo Mimi ni kuvuga yuko je ndi mu rukundo kandi n'umukobwa turi mu rukundo Mimi barazinanye n'abagenzi ukurumva niyo tugiye gufungura saa 3 turashobora kujana na Mimi ningira narashize ngo ndabikoze mu myaka myinshi guhera 2015 bivuga ngo iyo 2014 niho wavandereza yego ama 2015 ujabaho kudanza imodoka mbego ngushaka urwo gwego umwanya mutoya byari bigenze gute mbo ukungene vyagenze je nadandaza amashati nari mfise umukiriya ngaha muri BCB nashira amashati rero mba ndahantu kuri Interbank siege haba umuntu ashaka akamodoka bita akaesa nkawe nakuze je n'umuboyi wanje nkuri imyaka 2 jewe candamuteza imbere cyambwa twikiboyi kireke ngo ndakwereke aca ndamwereka haca kugira aronka amafaranga mugabo ndashaka bati iyo modoka bimafise icizira rimwe ne cyamamare umugwiza atunga tuzi ishobora kuba ariho yavuye ico nshaka kivuga ko iki uraciyambura gute mva Mimi hajya mwe muramwihendako n'umunyamafaranga Yes, abakunzi ba Shine TV reka ndabaye ikaze ngenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabure no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabure media swanda kugira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ndi ngaha amajambo nkunda kukubwira ni yayandi nyene no kudacika intege gucika intege n'intambwe imwe isubiza inyuma umuntu bigatuma adashika kwihangira canke aho yifuje kugera kora cyane usenga Imana ibisigaye biragenda neza cyane. Yes, icyo pepge mignone du monde mignone du ciel n'andi mazina menshi ayo ngaha uno munsi bandi kumwe n'umuntu bita icamamare ibisigaye muragiyumvira ni icamamare intare y'umuji n'ayandi koroka nirindi intare y'umuji camamare Marcus. Okay, murabona imbere yanyu mwatanga kwibaza ngo mbega uwo Marcus ninde? Marcus karibu cyane kuri Shine TV. Ni banze ni ryambere barakuzi ni ryambere base bakunzi banje bakubonye ngaha bambonye mugabo bashobora kuba banze barakuzi camamare turaza kubira muri commentaire ubundi niyirengagiza ntibakwirengagiza camamare Marcus tuze kwandika ati boye je namaze kubabaza deje barakuzi abakunzi ba Shine wenda bizi none umubosi wabata Shine TV. Yes, ndabaramukije abakunzi bacu wamaze kwinjira mu muryango niyo ndi ni Marcus abantu benshi bazi ku bintu bitandukanye ariko abenshi bakuzi vraiment nk'umugwiza atunga waradusize nk'umugwiza atunga je ne mupambanaji reka kugira ngo umuntu yige umugwiza atunga umuntu apambana rondera umuntu apambana cyane kuri wowe itunga uriha definition kuri wowe itunga ni iki itunga n'abantu itunga ni cizere abantu baguha
niryo tunga ubundi atacizere ufise ku bantu nta tunga uba ufise Yeah. nibwo uba bifise uwo mwanya birahera ejo kubera itunga n'abantu. Yes. Yes. Donc uvuga ati umuntu afise abantu atunze. Ubutunzi ufise abantu buri mu boss. Udafise abantu mugafise ibintu. Bijya birahera. Sure. Uri sûr? Wallahi. Tubwiye. None waruzi yuko akazi kose ukora. Akazi kose ukora. Yeah. Utazwi udafise abantu bagukunda. Yes. Bagusapotinga mu kazi ukora. Ntabwo wotera imbere. Yeah. Oya nibaze bakubesha. Gute? No kuvuga burya nta muntu atera imbere atatejejwe imbere. Umuntu wese atera imbere hari umuntu yamufashe ukuboko. Yeah. Je nk'ubaro wamfashe ukuboko kugira nzamuke. Uhora ubihokoneza nawe ukabikorera abandi. Ni papa ndamufata nka papa wanje. Yeah. Rero nta muntu ashobora gutunga atawamufashe ukuboko. Yeah. Kandi ntibashobora kugufata ukuboko atacizere bagufitiye. Yeah. Babanza kukugirira icizere hama bakakwizera. Niko bigenda. Nanko nkaje uvuze ko ata muntu aduga atamufasha ukuboko. Siyeda kugira ngo mfate ukuboko wacu gufata ubwo nyene. Nkabisaba. Ubundi biravana n'ivyo uri kurakora. Mbonye ivyo uri kurakora ari terambere ndagufata ukuboko. Ndagusapotinga. Hobu jenga ndahaganiriza abantu. Kandi beshaho ku munsi. Nyene nkumva ibintu bimeze neza kandi urazi aba bose tuba turi kumwe. Ubonye ne kuba waganiriza icamamare. Wihereje. Ukuboko deja baragufise. Kuba washikiriye ukanganiriza aya wihereje. Byaheze. Tera rero zitatu. Bimukamera mind avuga tera rero zitatu bibona nk'ibintu bisanzwe. Kubona abantu baganira n'icamamare deja twarangije. Yeah. Marcus. Yo. Uri umuntu yamamaye utaririmba atakina filme. Urazi ico bivako? Yeah. N'urukundo abantu bankunda. Yes. Kuko atari urukundo abantu bankunda ntabwo no kwamamara. Yeah. Ne nta filme nkina nta muziki. Je naje mwa nkabona uramamaye amazina izina ryawe rirarenze. Ukaca usanga n'ubu dukoranye ikiganiro baraza kukiraba. Kana na hit ifise na hit song ifise mugabo baraza kukiraba. Nyene bigenda gute? N'amaraso meza basi iyo uri umuntu uri ntungane abantu baragukunda mugiye uri mu escrow abantu ntabwo bagukunda. Iyo abantu bakunda kuba bari imbere ya kamera bon du moins iyo abantu bamaze kubasa amahera akenshi baratinya kuvuga ngo ntibabaroge. Ugasanga ni umuntu yamenye inyuma ya kamera ugasanga arafashe n'abaririmbyi benshi mugabo akamara bo icuvuze utaranaheza no kukwishura. Aha mu Burundi ibintu bya rezo sosio biri hasi cyane gose. Uriko urumva? Kandi iki gihugu tubayemo tukibayemo neza. Yes. No kuvuga umuntu arashobora kwirirwa aryamye kandi agafungura. Uriko urumva? Akaza akagusaba shaka amahera yo gufungura shaka ibiryo ukabimuha. Muga mu bindi bihugu siko babayeho. Mu bindi bihugu ujya ari uko wakoze. Je ibihugu maze gutemberamo byose narabonye yuko nta rukundo ruba ruhari. Nibwo abari umugenzi uba ufise mu kindi gihugu ushitseyo ntabwo ashobora kukwakira mu buryo bw'amafaranga. Ariko we aje ngaha mu Burundi uramujyana ukamutembereza ukamurisha ariko ushitse mu bindi bihugu siko bimeze. Rero rezo sosio iyo ngaha mu Burundi iri hasi. Ntibaramenya kwamamara icarico. Kwamamara iyo uba urimo urakora nka business biragufasha kuronka abakiriya. Uri kurumva? Biragufasha kuronka abakiriya. Kazi kose uri kurakoramo biragufasha kuronka support kubera uba waramamaye ubuzwi. Nko mu bindi bihugu ushaka kudandaza business yawe itera imbere uduza imbuga. Uraduza Facebook, TikTok, na YouTube ukayiduza, Instagram byose ukabiduza, Twitter byose ukabiduza. Kuko birabwa n'abantu batandukanye.
rero abo bantu batandukanye nibo bahinduka bakaza kugushorera. Okay. Majene shaka ndakwaza ikibazo kimwe. Jewe ko ndakuzi nk'umusore. Ndi umusore. How? Kubera iki? Kandi ufise amafaranga, ufise kila kitu umuntu wese yo kwifuza. Amafaranga si buri kintu cyose. Oya, bon, kimwe mu bibujije abajone benshi kugira mariage. Harimwo uburyo. Mugabo uburyo uraho ufise n'uburenzeko. Rega. Mani ngaha mu Burundi. Turafise ikibazo ku basore. Umuntu nyimba afise amafaranga. Usanga umukobwa aje kumukundira ayo mafaranga. Ata amafaranga afise. Usanga aje kumukunda kubera ata amafaranga afise. Nawe ukacukunda ufise amafaranga. Ukacukunda ufise amafaranga. Je nta mukobwa w'umunyamafaranga nokunda kubera amahera agenda yifitiye. Oya, niho ucumenya ko gukunda urukundo rwa frère, kubera ko ya mahera urayafise nawe arayafise. Urazi je abakobwa benshi barakunda kunyihenda. Yego. Ugasanga ariko amprofita kugira ajya inoti yanje. Nanje inoti yanje nayirose nararushe, navuye Ingozi n'ikinga manuka i Bujumbura. Narakoze ikiboyi, ndakora ikivanderi ngaha muri ville ntembereza ibintu. Urumva kuzuje guprofita inoti ntibikunda. Notuma mbona ufise projet nkagufasha. Iguteza imbere mugabo uje kunyereka urukundo kugira unjye amafaranga ico je ntico kundi wanje. Rero ni gake shobora kuronka umukobwa mbona yuko iyo nezera mu rukundo ko je ndashaka umukobwa, ndakunda umukobwa aza ataje kundondera kwa amafaranga. Hubwo yoza kambwira ati hubwo mfasha uburyo nanje noronka amafaranga. Mugapana ngo mpa amafaranga. Ubwo mfasha uburyo nanje noronderamwe amafaranga. Ivyo vyo kwihuta no fuma mbona ndaguhaye ni miliyoni 50 nakubwira icara ngaha ukora ibi amafaranga azoboneka. Kuruta uko wewe woza ukambwira ukamprofita ngo corera 100,000 ncorera 200,000. Oya. Ubwo ivyo kwihuta nuko wombwira ati nkeneye inzira nanje nocamo kugira ndonka amafaranga. Kuruta uko wombwira ati ncorera 100,000. Je ni komezi. Ico gituma n'umwanya ubona je ntararongora kubera umukobwa ashaka sindamubona. Wapi? Nari natwe ko twabagabo dushaka tutarababona. Namamura n'ibirara. Namamura n'ibirara. Nanje ko nifite umutima mwiza ntari n'ikirara. Wonyitwarira kwera. Nenda bizi. None uri kubimenya gute? Ndaba mu maso, nasa n'ibirara. Ntabyo nzi ntabyo mbona. Anyway, reka tugaruke. Uvuze ko utamukunda umukobwa ukunda byo mushaka tawurabona. Muga tumaze imisi tubona ku mbuga zitandukanye hazirikira ibintu kuri mu rukundo na Mimi Mihaye. Twaba tuzi ko Mimi Mihaye amaze igihe kirekire nawe atamukunze afise. Rega shabiga ibintu byiza no ko nyene cyane. Beshi mwe imisi bariko bavyumvira ko bitari. Gute? Mimi Mireje ntabwo turi mu rukundo. Kubera kandi twe tubona ko muri na rukundo turimwe. None kubera igiye foto yanyu yasirikiye kandi Mimi mu yandi mafoto yose yifotoranye n'abantu. Igituma yasirikiye. Mimi ni cyamamare. Acahura ni cyamamare. Nawe nubu turi ifoto ngaha. Nka posting. Nawe uga posting. Boya dak. Kandi nta muntu numwe atoyibona. Rero Mimi ni cyamamare ari hiti. Nanje ndi cyamamare ndi hiti. Nukuvuga itegezwa kujya hiti. Oya, mugabo tutibagira yuko Mimi mu mafoto yose bakunda gupostinga haba hari abasore benshi bifotozanya kandi bakina na filme. Aho turavuga ba Mede. Mugani bigira bavuga mu rukundo ivyo byatwise cyane. Rega mani bajya ba Mede ni ba Mede cyamamare naco ni cyamamare. Kandi hari abantu benshi bakunda kunyihenda. Yego. Hari abantu bakina amafilime babasani babaki ugasanga je banyibesheko. Mani je ndi cyamamare. Wallahi. Subiremo gatatu ngo icyamamare. Icyamamare. Wewe. Rekurumva. Jewe umuntu wese twokwifotozanya ari umustar agaca
yifotozanya na jewe ategeza kujya hiti. Okay, reka dufate rero sasa arategeza kujya hiti. Mugabe ivy'urukundo kubera kibavyumviriye. Bavyumvira atakintu barabona. Mbo urazi gituma bimvira urukundo hagati ya Mimi na jewe. Mimi n'umugenzi cyane gose. Maze kumufata nka sister. Rero keshi turakunda kuba turi kumwe, uri kurumva? Keshi nk'ubyari baramuzaniye gato muhira. Yego. Nza mbona arampamagaye ngo dusangire. Nako twarabibonye. Warabibonye. Yego. Bijya rero baca bibaza ngo n'umusheri wiwe ariko ntabwo. None nyine hawo ni kubera ko biragoye ko Mimi wamubona n'umuntu bamana. Mugabo tugiye tukubona kuri airport tukabona mu igato nyene wa mugane tukakubona n'ahandi hantu hatandukanye n'umunyira kwibaza ati mbega ivyo bintu byaje ivyo bintu bashobora kuvyibaza ariko ko bavyibaza siko biba biri kuko umugenzi nyakuri arakwama iruhande. Sawa. Mimi nabwo yampamagara mperekeza kuri ku kibuga c'indege ndeke kugenda. Mimi nabwo yampamagara Marcus uri hehe ndagukeneye ndeke kugenda. Ko ni inshuti yanje ariko ubundi je vyogorana yuko buri muntu yampamagara ngo ndagukeneye nitabe. Ngira umuntu aganye uwo mutima wawe nyene habaye iki? Urumva ni icizere unyereka ari gihe nyene unyereka yuko nawe uri umuntu mwiza nanje nkahita ndakubona ko uri umuntu mwiza nanje nkahita n'abagenzi benshi none bafani bose s'abajama banje bafani bose n'abagenzi ko nyene iyo foto nyinshi sirikira nivyo byanteye ubwoba ndavuga ati ukuntu umugabo twifotozanya na Fani ifoto igasirikira muca muvuga ngo ni oya hage nyene ntisirikira rega nyene cyo twibaza impamvu iyo foto jewe warabonye ko twifotozanije ku kibuga cy'indege nshaka ndakwaza ikibazo kimukire ngaho twifotozanije ku kibuga c'indege. Yego warabonye ko Mimi ya postinze muri gukora ikiganiro na Franiki mwigato twarakubonye ni Franiki ni Becky na Becky wabonye ko mani ubundi Mimi n'umustar wabonye ya postinze abantu bangahe bagiye ku kibuga c'indege nyine ahubwo bigiye ibintu yatangaje abandi uretse batoya biwe wabonye yari abapostinze uretse nabo bakorana wabonye yari abapostinze wapi sasa rero numenya yuko ndi umugenzi bwiwe oya aho hantu ubwo bushuti burenga bavukana bumeze gute rero dushaka kudusigurira kubera ko abantu bafite amatsiko bakavuga bati abo minsi iza abantu baravuga ngo ngo turabagenzi bagatangura ari aba best kumupa Fanira Vine na Norasi basi ndaguhe inyishu ya byose kugira bitatanuka uzumubaze Mimi umukobwa wari mu rukundo na Marcus uramuzi ahubwo mu dutelefonere inde Mimi yego oya uzumubaze umukobwa abari mu rukundo na Marcus uramuzi azoca guha n'amafoto azoca kwereka n'amafoto je ndi mu rukundo okay donc bisigura ngo Mimi nukuvuga yuko je ndi mu rukundo kandi n'umukobwa turi mu rukundo Mimi barazinanye n'abagenzi bikurumva niyo tugiye gufungura saa 3 turashobora kujana na Mimi n'umuceri wa gwanje numva rero ibyo bintu byo kuvuga ngo n'umuceri wanje ivyo rero mwe murabikura mwe murabireka none umuceri ntapfuha iyo abona ufite inshuti y'umukobwa kandi aje aranzi akuzi gute aranzi ko Mimi ari umugenzi bisanzwe atabindi tujamo bisigura ngo abariko baribaza ko muri mu rukundo na Mimi bashire hasi Mimi ntabwo turi mu rukundo Mimi turafitani urukundo w'abagenzi vyimbitse kandi bidahuranye n'ibintu by'urukundo rw'amapenzi basi n'umuntu Mimi nibwo nokenera amafaranga miliyoni 10 ndamubwira ntiza amafaranga ngaho akayamba ageze ku yindi level uriko urumva yarabasize yarabasize kabisa nibwo mba nkene miliyoni 10 jarazimpa canke we keneye 10 miliyoni n'ubu nyene akimbwira brother ndakeneye amafaranga ndamubaza angana gute naya sawa mu minota 20 uraza kubuyatoye sawa
sawa kandi nta rwandiko ruhaba. None wumva ubwo bucuti bungana gute? ubwo bucuti numva burenze kwitwa, ahubwo ubucuti busanzwe je numva mukwiye kubukomeza. None gute mugira abakunzi bandi? Buranakomeye gusa abantu niko baca bibaza uko bitari, muga twe nawe tuba turi areze. Ca nibaza rero igituma atari umukunzi wawe ko wavuze ngo umukobwa wifuza ntawe urabona, abakobwa bo bakunda amahera, abakobwa bona Mimi nawe tukaba tuzi ko umukobwa asenga yubaha Imana, bigenda gute ngo ubukiri abanyarwanda nibo bavuga ngo ingaragu? Mimi nivyo kunda kuko Mimi umutima narawuteguye, nawe yaratega umutima wiwe, yaramaze kuba sister, naramaze kuba brother wiwe, urumva nta mpamvu yo kwiyumvira ibindi ntivyo kwiyumvira. Ntivyobaho. Arazene biryoshe mubanye n'umugenzi wawe. Bingene biryoshe ko muca mumana na bwa bugenzi ukaje. Deja je nikundira udukobwa. Reka je mva nganda bashingiye. Je nikundira udukobwa duto. Cyangwa udukobwa tukiri duto. Duto nikundira. Bivuga ngo ni sister. Ego wallahi mimi Ewana je iyo nkurungiye kwitohoza cyane. Nuzo natohoze kuko navyo woshobora, navyo woshobora gutohoza. Yego. None wotohoza mimi wo mutohoza bigakunda. Oya singiye gutohoza. Canke je wontohoza bigakunda. Cengiye gukora ubushakashatsi bwanje ndabe ko ivyo bintu mbwiye ari byo. Kirya kintu bavuze ko nza mu telefone nabi ntozo kubimubwira uvuye ngaha. Se kuvyirekera. Ko yari abantu bakunda urukundo bakanyegeza bakarunyegeza urukundo rwabo. Je ndaza kumwibariza. Numvise binuganuga harimo ahantu nabonye kuri page imwe banditse umuntu arandika ngo ngo ya modoka ngo tumaze imisi tubona Mimi ngo agiramwo ngo twabonye yavuye kuko ngo avyafishije mu gihe Mimi atari bwo ivy'imodoka byatanguye kuvugwa abantu babivuga Mimi ubwo ntaje arivugira ngo ndabibone kuko nabonye n'igano yakoze kuri yakoranye na Franike yagerageje kubimoza ambwira ati kuko ivyo navyo muzi ko ndayifise cyangwa atayifise magara majority nabo baravuga ko bimafise imodoka mugabo ndashaka bati iyo modoka bimafise icizira rimwe ne cyamamare umugwiza atunga tuzi ishobora kuba ariho yavuye ico nshaka kivuga ko iki uraciyambura gute mva Mimi hajya mwe muramwihendako n'umunyamafaranga ayadusize n'umunyamafaranga ashobora kuba yo yigurira wenyene atamuntu ashobora kuba yo yigurira wenyene atamuntu ayimuguriye bajya Mimi uramuzi neza kandi wewe ushobora kuba umuzi Mimi atunze umuryango nk'abantu nk'indwi ico turakizi je ndakizi Mimi n'umukire yarakize yaradusize kabisa yarabasize wewe muri filime yarabasize n'ejo mushobora gusanga atunze n'imodoka kubarusha mwese, atunze imiduga ihenze izimvye ihenze gusa mugana arinza kuri imodoka n'ahandi yoyigurira yo yinshorera ko nayo ndazidandaza uvuga ko imodoka bamuvuga ko atayagira bivuga ko uvuga ati yaba ayifise ko yayikuye iwanje yayikuye iwanje yego imodoka yogura ndabiyobegwa nibutsa abakunzi ba Shine TV kuyu Camamare Marcus adandaza imiduga. Marcus nibazwe mu bantu bambere badandaza imiduga. Je ndandaza imiduga muganda ndaza amavangwari gusa. Vangwari. Zijya zindi zito sindazidandaza. Ayiwe urafashwe ya modoka ya Mimi ni vangwari. Marcus urifatishije kiraheze. Imodoka. None barayisomye ira. Jana naza kuvuga. Jana naza kuvuga. Nariko urabivuza udaraza amavanye komeza twamamaze. Mimi ni sister. Twamamaze. Nawe ushaka vangwari zitanu no muha. Uriko urumva akagiramo. Mugabo ivyo bindi zoshaka umusaka kubanza mureka. Naba yarayiguza zovyivugira wenyene singomba ngo jenje kuri kamera ngo mvuge ngo ni yaraguze ko ari vangwa kankaje nibo anyway tubireke je urusako ndaruhevye ndabivuze ko adanaje imiduga myiza hari gihe abantu bakora ugasanga bakora mu busuma mu bintu bitandukanye bitari byiza ariko nibaza ko uri mu bantu bambere baba bakora ibikorwa byawe harimo n'ubumuntu nico nibaza kwa umuntu ariko arakora barabona ko umuntu banasa n'abantu ataco yitayeho yitekaniye je ndipuze ndatekanye sana nta muntu yoza kumbwira ngo wewe ngo turafitanye ikibazo wenyine afise ikibazo kivyake mugapana je ngo turafitanye apana wewe
je ndi yareze nta muntu n'umwe dufitanye ikibazo. Wifitiye amahoro menshi. Ndakubaza akabazo gasa nkaho numva ngo niko kaba gakomeye cyane. Hari abantu bashobora kubona icyamamare no munsi nkaje nkabyuka. Cyamamare afite amafaranga menshi. Cyamamare yaramenyekanye. Naje mbashaka nkaburyo buzima bwiwe. Mbe cyamamare kugira nkashika aho yashitse aba yaciye mu buzima bwawe kuko hari abakuravye no munsi byase naho hari abasanzwe babizi. Cyamamare abaciye mu buzima bumeze gute kugira ngo ari ndasika yashitse no munsi. Ndakudondagurira ubuzima nacimwe kuva ku muntango. Mu majambo make. Bibaye mu majambo menshi usanga tworara. Twoja Okay, jewe ubuzima naciyemwo. Navukiye mu muryango ukenye cyane gose. Navukiye mu muryango, navukiye mu nzu y'ivyatsi y'amahuba. Nshobora kuba utabizi sinzi. Jeje ntabyo nzi kwenda umwana w'Ijumbura. Amahuba n'ibiti. Kiza nshobora kumenya. Narajyanye ku kirago. Narifutse ikirago. Narabahatishije ndonka umuntu ampa lifti kwikinga. Rimanukane Bujumbura. Ndagera Bujumbura. Shitsi Bujumbura narakoze kiboyi. Mu bwiza. Uriko urumva ndava mu kiboyi ndaja mu kivanderi bijya bacuruza mu ibarabara. Ndava mu kivanderi ndaja mu bumotari. Ndava mu bumotari ndasubira mu kivanderi. Ndava mu kivanderi ndaja Imana yaranja bukije cyane gose biteye ubwoba. Kubera navuye mu kivanderi nja mu byo kudandaza imiduga. Umva ni Imana yanja bukije. Nukuvuga ngo wavuye mu kivanderi kuko wari uratwaye imoto. Hamura kudandaza imiduga. Na nyonga imoto. Nsubira mu kivanderi kandi navuye mu kivanderi. Vandereza utuntu ngaha mu ibarabara. Aha muri ville mu ibarabara. Biki ibintu nyene bisanzwe. Bijya bintu nyene uvandereza, naravandereje amashati nayatwara nkuko. Nkagenda ndabereka ndabasomesha. Vandereza bijya bintu by'ikizimya moto, amatriangle bijya bintu by'imodoka, amakufure vura amaiswi glass. Jimwe mu mvura ngaha muri ville sinugama. Nagenda ndasomesha amaiswi glass kugira bangurire. Uriko urumva? Imana ikiranjabutsa. Y'amaiswi glass ndayaheba. Icanja mu bintu byo kudandaza imodoka. N'ubu rero nivyo ndimwo sinibaza n'ahandi nzoje. Ningira narashitse ko ndabikoze mu myaka myinshi guhera 2015. Bivuga ngo iyo 2014 niho wavandereza. Yego. Ama 2015 ujabaha kudandaza imodoka. Mbega ngo ushobora kurwo gwego umwanya mutoya byari bigenze gute? Mbo kungere vyagenze je nadandaza amashati. Nari mfise umukiriya ngaha muri BCB. Nashira amashati. Rero mbanda ahantu kuri Interbank siege haba umuntu ashaka akamodoka bita akaesa nkawe nakuze. Rero je umuntu umukiriya wagwanje arampamagara muri BCB nzanira amashati. Nabanda yatwara mu ishakoshi kwa je nari mu VIP naho nari umuvanderi. Burya casanga ka kamodoka aragafise cyane mwaza ka kamodoka ukagurisha ngo yes ngo no kagurisha ica ndaziga amashati mu modoka iwe ica ndiruka kuri Interbank siege urabona ko ari hafi ica ndatora wa muntu nabonye agashaka ka kamodoka ica ndamujana baca baravugana baca baragura umwe wese aca ibihumbi 100 amajana 2 aho nyene amajana 2 TikTok ndabona ati amajana 2 n'amahera menshi tibwabo ndabantu baranga imiduga nuko bigenda ataje ndataye candatisha koshi yivyo nari mu ndagira yivyo ndarimo ndacuruza cangenda fasa urabona fasa hari imbuga y'abantu badandaza imiduga candahashika ndavuga atasimva ngaha agenda umukomisiyoneri w'imiduga ndapigika inzara iranyica muga ndavuga ati genda umukomisiyoneri w'imiduga simva ngaha ntashobora gutaha mu Kamenge n'amaguru nabuze amahera nkarara ubusa muga ndavuga ati jewe genda umukomisiyoneri w'imiduga. Burya umunsi umwe Imana ikirangaburira ingaburira ico gihe haje umuntu arondera imodoka ka kamodoka ndakarenza ko ku miliyoni ku mahera yashaka mweneyo wa miliyoni niwo
ni Imana yabaye inyugururiye. Nico gituma kubwira kwizera canke kwihangana birafise akamaro. Naragize narabuze amafaranga nkataha n'amaguru nkaja kurara ubusa n'ubundi nkatonda n'amaguru mugabo nkaguma mvuga ati jewe nta kindi kintu nta yindi ndoto yanje niyo kuba umukomisiyoneri. Uriko urumva mugo uwo muntu yaraje asanga ahantu nifumbereje nkuko niri ubusa arambaza nshaka imodoka nini ndamubwira iriho ndamujanye ku iyo modoka amahera mweneyo yashaka yarengeje ku miliyoni wenyene mweneyo ndamubwira ati uramubo miliyoni yego ndawuguha acara wo miliyoni guhera uwo munsi uwo miliyoni ndawuronka naramaze ibihe misi yose ndonka amahera misi yose ariko Imana ikugururiye kandi nta buhinga burya byo bintu byo kuronka amafaranga nta bintu by'ubuhinga bibamwo guhera ico gihe ndose uwo miliyoni ca ndagenda ndagura uduhuzu twiza nta telefone nari mfise ca ndagura agatelefone ca ndatangura rero gukora neza ubukomisiyoneri guhera ico gihe abantu bose baravuga ati Marcus bakeneye imodoka bahamagara Marcus. Uriko urumva rero kugera n'iki gihe Imana iramfata ukuboko irampuza n'abantu bomfata ukuboko ndatera imbere gushika n'uno munsi umuntu wese ashaka imodoka ya Vanguard bakubwira hamagara icamamare Marcus biba zifise. Ndashaka kubaza ikibazo kubera ko wahisemo kudanaza Vanguard. Ni intambwe nateye rega bose ntibafise umutahe wo kudandaza Vanguard. Oya hari ukuntu umuntu avuga ati jewe nzoguma ku Mavoxi nzoguma kuri izi mugabo ugahita basi Vanguard ni imodoka izimvye. Umanya tuvugana Vanguard iragugwa miliyoni 100. Uriko urumva sasa rero wewe kugira udandaze Vanguard ko ufise connection y'abantu bakize ubufise abagenzi bakize bazigushorera none udafise connection uyiranguruka yimarana n'umwe kutaragurisha canke je ngakaba je ndagufasha nkakugurishiriza bisigura ko nko nka jewe noronka umutahe wo kurangura Vanguard ushaka kugenda kuzana ati ndandariza no yikudandariza kandi no chamba mbaye mukonkira nane nde kugukonkiransa oya rega ndayikudandaje kuvuga ngo nayo ngo bukomeye ngo utudandaza amavangware oya Marcus uno musi ari umuntu ariko gukurikirana ariko atembereza bya bintu wari ukora kera n'abajama n'abagenzi hari umuntu ariko gukurikira ari umuboyi hari umuntu ariko gukurikirana ari umumotari mbega niki cyizero muha c'ubuzima ikiko bijya guhindura akazi sometime birakenewe yego mu gihe ubona akazi urimo katinziza neza utakishimiye kereya uhindure kuko je ndibuka ndumuvanderi kubashinwa hajya muri ville kubashinwa naragenda nka medita ibintu bihari ibintu ushobora kurangura bishobora kunguka nayo tuboro bakubita nkuko abana tugaca twizingira ku maboko nagenda tubona kubashinwa navuga tutu ninda tujana ku ishuri ndakubita inoti yego aca ndaturangura nkarangura nko twasenke miri ngiye kuba ku mashuri nakurayo nka 50,000 utunona ngo 5000 abandi bapeti b'abavanderi babibonye bagaca baza kuturangura je nkaca ndabahebera kubera twataye demode nkaca ngenda kandi kuyumvira ibindi cavuga ati mwibarabara imvura iri kiragwa hari abo mbona amayeswi garasa bafana nkaca ngenda kurangura amayeswi garasa mu mvura nkaca ntembereza eswi garasa naranguye 2,000 ariho na eswi garasa nigeze kujya 100 nayiranguye 2,000 nawe wari waciye nca kuba polisi abapolisi bajya bakontorera imiduga nkaca mbona bariko baca amande abantu badafise ibikizimyamoto n'amatriangle uriko urumva nkaca ngenda nkaca ndabirangura hajya nyine bahagaze bariko barakontorera imiduga niho nabandi bamuciye amande burya agenda binshoreye
bisaba rero kugira utere imbere birimo no gukereya ubwenge kabisa ugakereya ukavuga ati burya ubuzima tugeze mu mwanya twobaho uku nokora ibi kugira ndonke amafaranga kubera abantu benshi ntibazi gukereya kandi niho bipfira nyimba uri umuboyi urashobora kwiyumvira none ubu buboyi bwanje none buzongeza hehe ukavuga ati je ngomba gukora iki je n'umuboyi wanje nkoreye imyaka 2 jewe ca ndamuteza imbere cyangwa ati ikiboyi kireke ngo ndakwereke aca ndamwereka haca kugira aronka amafaranga arengeye ikiboyi rero urakereye ukavuga ati je ndi muri iki uno munsi none iki kintu mbona ko ndimo ndinzi amahera ndimo ndinziza azonteza imbere ubona zo guteza imbere fresh kigumeko mugo ubona atazo guteza imbere kora ikindi cyangwa ubona ufise ubushobozi ubikora ari 2 cyangwa ari 3 mugo bisaba ko ufise ubwo bushobozi bisigura ngo birashoboka nashaka tuguma muri yawe ivuga ngo birashoboka mu gihe ufise ihakire ufise ubwenge kandi ukacugira n'ubuntu nico cizere ku bantu byose birashoboka nta gucika intege je ntango gukora ikiganiro n'amabwira abantu mbega hari abantu nambwiye ati mu bisanzwe iki kintu ububona burya buze mugaje ari ikintu kibazo kimwe mba no nkunda kubaza abantu ugikora ivyo bintu warigera wumva kuzomubwiza tunga canke wabona ko indoto yagwanje nari mfise basi indoto yanje nari mfise guhera mu bwana nkiri umwana nari nibaza ati none je bizoshikayeho no gura imodoka muga kame murumva waravyumvira je n'ubu amafoto yanje ya kera uzosanga negamiye imodoka ko narakunda imodoka bisigura ko ikintu uzoshika ko mu buzima hajye ubanza kuciyumvira uraciyumvira ukakirema muri wewe urakirema urumva basi ni nk'impano nyimba uri umuririmbyi burya ukura wumva yuko mind yawe ariyo kuririmba nyimba uri umukomedi burya ukura muri mind yawe ari ubukomedi kandi ico kintu nyimba kikurimwo gikore n'inguvu nico kizoguteza imbere uriko nico kizoguteza imbere sasa rero jewe nakuze indoto zanje nuvuga ati ibyishimo vyanje nuko je noronka imodoka umunsi wa mbere ngura imodoka yagwanje narisanzwe ngendesha imiduga y'abandi nico kintu bazo nagenda kubaza cyanyuma Jean hageze ku rwego rwo gushika he kumva ko uravuye mu byo kuzidandaza ahubwo hari izugendera kuko no munsi ndibaza kuri mu bantu bagendera mu modoka bashaka no munsi mu bantu bagendera mu modoka bashaka bari mu cyo kibazo cyakujuga ifise ubwo rwego rugeze ko gute bo urwego gukungene narugeze ko je narifise umuntu yashimye yego arankunda arabona ati umuhungu ari seriye arambwira ati wewe ngomba ndaguha umutahe aca mu mutahe aca agenda hanze amarayo umwaka turavugana umutahe w'imodoka 2 turavugana ati je nungutse miliyoni 5 nyene umutahe atwara miliyoni 3.5 je ntwara miliyoni 5 wewe burya je nkwije miliyoni 5 naca nkuramwo mu miliyoni 5 nawe nkaca ndamuha 3.5 uwo miliyoni 5 naca ngenda nkaca ngura inka 2 mu vyego mu vyego urahazi mu vyegwa n'ingozi naca ngenda nkaca ngura inka 2 mu vyego wararonka inka ya Wisa ya Nefsa ya Emily ico gihe burya nguzi inka 2 nageze mu nka 13 muri wa mwaka aje asanga wa mutahe ni fresh n'amahera yungutse amahera menshi kurusha na wa mutahe kandi mu mwaka umwe gusa je nanje ica ndamuha ati tora rero ibintu vyawe ni sawa ni fresh tora ibintu vyawe nicagiye kumutangaza nuko je nanje nacenge ndashora za nka zose 13 ica nza nanje ko kurangura inka bambe kurangura imodoka
izo nka 13 narose mu mengi miliyoni 9 hejuru makeya. Hama kamodoka natanguye kurangura nakaranguye miliyoni 8,500. Chamura n'umugenzi acaragashima acamakagwiwe arimo aragiramo acanyongera ni miliyoni 4 kandi nako ampaye icanda kajya miliyoni 7. Urumva imba ndaduze nageze mu 10 zirenga. Chamba ndaduze rero ndaduga uko nyene ndaduza ndangura akamodoka kunguka 500,000 kunguka 700,000 kunguka emiliyo ndaduga mpaka mugabo ambavu yaho nari mfise abagenzi nabanje kubareka. Urumva urumva je nari mfise abagenzi twanwa inzoga nyinshi. Yego. Tukama mu bakobwa tukanwa inzoga nyinshi. Uri kurumva cyanavuga ati burya rero aba bagenzi bo harimo abafise amazu. Uri kurumva bubatse ngaha mu gisagara je nanje kubera izina rya gwanje ndacashakisha mugafise izina rinini. Ica ndabanza ndavuga ati aba bajama rero reka ndabatoke inzoga ca ndaziheba kwanza. Uri kurumva gushika yaho mpejeje akazi nka saa moya canke 6:30 ica nigira muhira nkipowera muhira nkaryama. Uri kurumva nkikorera agasiporo nkaca niryamira bukeye mu gitondo nkaca ngenda gushakisha amahera. Mugabe abajama twara dutana saa 7 z'ijoro saa 8 z'ijoro nari namaze kubahagarika. Ndavuga ati aba ntabwo twobandanya tugendana nta terambere noronka kubera izi nzoga zizimvye tunwa ntabwo noziterana imbere. Twaba turi kuri agorobu twanwa amawisiki kuri agorobu abakobwa tukabagurira ibintu. Cyamvuga ati kugira ntera imbere reka mbanze ndabakahuka babajama j'inzoga ndazihebe je nigumire ndi jenyene. Bijya kugera n'uwo mwanya je ndi jenyene nta mugenzi. Je mugenzi mfise n'uyu umwe. Je mugenzi mfise n'umwe nawe nta nzoganwa. Burya turavyuka tukigira muri siporo tukaca tugenda tukoga tukambara neza tukaca tugenda mu muji. Abageze saa 3 tugafungura tugataha. Ntabwo tunywa inzoga. Nico ndamukundira. Rero nyimba uriko uraraba iki kiganiro menya kubaho wewe ari we wenyene kandi wiyumvira buri mwanya iterambere ryawe. Yes. Uje ahantu upoweshe wiyumvire ejo nzokora ibiki byo nzanira amafaranga. Uvyuke nyine izo esupiro yanke kuza mugabo izo esupiro uzifise yuko uvyuka uza kurondera amafaranga. Yes. Kandi uvyuka uzi ibintu biza kukurondeza biza gutuma uronka amafaranga areke kuboneka mugabo wabikoze. Aho uzotera imbere kanaka ndakomera amashi. Urabizi neza ko nawe utaja kuyaronka mage dugirente uyarondera genda upambane. Hari abandi basore nabo bishinga inkumi. Ibintu n'imigambi tuhunguka mbaye sibizi. Ujya inkumi kawaida. Inkumi si. Rega inkumi ni sawa. Nandi mbaje. Rega abandi nabo usanga bariko barahonga amahera menshi. Cogasanga niko kazi konye nafise. Yirigwamo. Ugasanga yirigwa aragicuma araza gufungura muhira. Kwacho usanga yibagiye gukora abapeti benshi niko biriko biragenda kubera aza kujya muhira aca yibagira gukora. Nawe ntamenye ko imyaka iri kiragenda atakira mujana. Mbundi ibintu byose wakora wabanza kurondera amafaranga. Kuko amafaranga yafise Imana amafaranga nta nakimwe utaronka. Amafaranga yafise n'umukobwa uramuronka kandi mwiza. Uramuronka pe. Yes. Chamamare. Nibaza kuri mu bantu niba ndazi bukenera ko bazoka mabukenenga
nibaza ko ari mu bantu uzokwama uza kutuganira so tukucerekeranye n'iterambere mbo jewe ndahari unkeneye fresh ubu mwanya urabinteguza tukambarira kubera umwanya wanje sikirenga umwanya wanje ntabwo ari kirenga ego mugabe itunze cyo zenzo uronka ni fresh mbariye zenzo wasi muzi nzoguhamagara uzomenye ko support uje ku nta kibazo si sawa kandi waha supporting umuntu waje gusapotinga ndagusapotinga muga mu gihe urimo urakora ibintu vyunguka oya nibi nivyunguka ibi nivyunguka no gusapotinga no buto icyo mareka ndagushimiye cyane nanga umuntu ambwira ngo ncorera je ni bibi aho kuvuga ati jewe nyereka mfise projizi fasha mubara akana karaho namangabira amafaranga hari agapeti karaho namangabira amafaranga byari nakabajije wewe umaze kwegeranya ngahe kaca kambwira ngo umaze kwegeranya 200,000 ica ndakongereza irindi jana gendo rero ugura impene rero gendo ugura impene utunga impene uriko urumva je n'umukozi wa gwanje wo mu nzu nta mpera ndamuha nkuko umuntoke nzishobora ageze ko ndamuha amafaranga ndayarungika kwa nyina wiwe akamugurira ingurube nka 2 canke 3 hama akashagi kimwe akashatungwa ni yamba muhira hari cyabo ndacabura impuzu turangana ndamugabira impuzu kandi ndanamucorera cyao kazi ndakeneye kuzoga ko ndanamucorera cyao kazi ndanakeneye ndanamucorera urumva namutegeze nambwiye wewe nturubaka kandi urabona ko ukuze rero ntuzusubire kwifuza gutora amahera ngo uratoye amahera mu ntoki kuba amaze kumubona ko atoye amahera aca agenda kuborega nambwiye ati wewe amahera nzoza ndayaha mama wawe akugurira ingurube 2 canke akugurira ingurube 3 umugabo mbonye camumenye ndamuha nka 10,000 yatagavuye mba nabibonye ca ndamuha nka 10,000 akaca agenda kunwa rimwe icyo mareka nagushimiye cyane yego murakoze wakoze kwita ubutumire kandi nibaza ko abakunzi bacu mubona afite ibyumviro byubaka afite ibyumviro byo guhanura n'abari inyuma ya kamera ndazi ko babyumvise kandi bakwicirwa nanje nize mu bandi yerekana ize ko ngiye nzo kurondera uzonyitaba nta kibazo take 5 ciao